Ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu twabutumiye kabara akaryo ko kuza gutangura kumvisha abarundi ahabaye ikiganiro nk'iki cose bari bagiye kukigira gwabo. Imvunyamukuru rero ya mbere nuko iki kibazo ca decentralisation ni kibazo gihambaye kandi kiko kirazana amahinduka menshi ku buryo kidateguwe neza kidasiguye neza batagihaye uburyo bukwiye gishobora gusanga cyasubije ibintu inyuma. Bwa mbere hoho twabonye ko no muri kahise higeze kuba ari intara nyinshi imami intara nkeye n'amakomine make bihindagurika bandi bakazana ngo tugira intara nyinshi amakomine menshi gutyo dusubiye mu ntara nke n'amakomine make. Ivyo rero urumva ubwa mbere hoho si ibintu abantu bari biteze, si ibintu abanyagihugu bari bahora bariko baratahura, kuko ubundi abanyagihugu bakunda kuvuga bati twegereze ubutegetsi, komine nitwegere cyane, ubumengo bihahora bifuza ko ubutegetsi bubegera. Ugiye kubabwira rero ko amakomine agiye kwaguka kumbere ntibakota babitahura. Nico gituma ari no kubasigura no gusigura iyo politike akarusho kayo gituma byagenze gutyo n'akarusho bizozana, kuko ubundi bitazanya akarusho yosubiza cyane. Be komine igiye kugira uruhe ruhara, ijya ntara yagutse igiye kugira uruhe ruhara, zone igiye kugira uruhe ruhara, uburyo buzojana navyo, abantu babishoboye bazojana navyo. Urumva aho ni kibazo. Wewe turi nko ngabo ukavuga ati wahora mu Kinindo komine kuraba iri mu Kabezi, nzogenda mfatana mu Kabezi bengo birakugoye gutabura muri uwo mwanya. Egara ni mu Kabezi hazaba hari iki komine mu Kabezi bigira gute? Uri ngaha muri meri ya Bujumbura ukitwa yuko uri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ko twari tukizi ukitwa yuko uri nko mu Ngagara usanga intara n'umuntu ari muri komine Rugombo. Abica batuti bwo vyukuri lezanje canke ni zimwe. Niho rero hategeza gufutuka ibintu. Aho rero hari ikibazo kinini. Ikindi nuko izo bintu ya decentralisation bisaba uburyo bwinshi, uburyo abantu kubigisha kubademobiliza kubahindura amabanga, bamwe baje gukora aha abandi bagenda hariya, ama infrastructure bikenera aho hantu kahita komine ukayagura izokontorera ibintu byinshi, uburyo logistique izobihari, ugasanga ni ibintu bisaba uburyo. Ibyo rero ni ibintu dusaba yuko byoba vyiteguriwe, ahandi ho birashobora gusubiza inyuma igihe tutabiteguye neza. Tusavye rero muri leta babiri ingufu zikwiye. Niyo dutunganije ibiganiro turatumira mbwa hari gihe bamwe bataza, nk'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu twabutumiye kabara akaryo ko kuza gutangura kumvisha abarundi ahabaye ikiganiro nk'iki cose bari bagiye kukigira gwabo, bari kumvisha abarundi basigure tuvyumve, kuko benshi barabitahura byazanye n'akamaro kumbure bizogira. Hanyuma iyo budget yahora iri ifise ibibazo hejuru ku rwego hejuru muri budget programme n'ibiki kuyimanukana hasi, biteguriwe gute, abakozi bazobikorerayo bazabishoboye, control izogenda gute, amahera ntabaje kunyonyerezwa hasi n'ubundi ahora nyonyerezwa hejuru, ushaka kuyakura hejuru kayajana hasi, mbere ugasanga bibaye urudubi kubera ubushobozi buke. Abahora batinya hejuru uti uwo haratwegereye agiye hasi rekayo tuyakorokereko. Mwamubona byose n'amakoperative mwame kusanga kwishura ugasanga biragorana. Nibaza ko ari no guhindura abantu bakumva iyo dushaka gushika ahandi ho. Defi ni nyinshi kuri ico kibazo, ingwara ziracari nyinshi zo gukura mu nzira. Ni ibiganiro twatanguje muri parcelle kugira abantu bose batagure kuja hamwe kuri ico kibazo, tukije mu mizi turabe aho karusho kizoza. Ikindi nashaka kuvuga nuko mvuga nti iyi reforme iratanguye, mugabo urabona tuba mu matora niki ejo mu matora 2027 ugasanga abantu barasiye gusamara bamwumvira ngo kamatora aje hagira ahinduka ibi hagire gute, noneho ugasanga abantu baradeukiwe.
batusanga mu bantu bigumira muri politike matora mbega nazo twara butanyerera birabira abantu bazoba nome gusa cenza gutwara ikintu candonka iki yo gutwara ikomina zoronka yazomererwa gute bamwonge imishahara bakirabira ivyo mugabo vya bindi biza kuzana amahinduka mundi muto muto ugasanga nta numwe ari karabira karusho ntikarigaragaza kuko ntituzi gituma vyaje gutyo nakubwiye ko ntikaraboneka habwo no gukora kugira kaboneke nayo nagwakaro ko bamwe batumva ingene bahora batwagwa bagiye gutwagwa hari none iyo komini izobazanira iki iyo zone izobazanira iki intari izobashoborera iki urumva mu bisanzwe karusho ntitukazi kuko sinabanyagihugu babisavye bavuge ngo bagiye mu manama ngo dushaka ko intara zaguka murazi ko kera ibintu abanyagihugu bahora bisabira tusavye ibyaja mu ntuze mu Barundi bahora sakwina bahora par exemple ati mwaro yiduhe ibe yiduhe province duhe Rumonge ibe nabigeze bakudushaka i province yagutse niniya urumva rero pasa batabwo duhe province twegere nta kuba ngo dutwagwa imurambye duhe mwari be province natwe duhe Rumonge ntabwo twagwa ibururi umva rero mu Barundi basanzwe ivyo niyo vyari bibarimo ubu rero bigiye kwaguka nukumya ati akarusho kagira kaze nakahe bakiteguriye aho rero bica biza tuti none ya komine nshasha nini ishoboye iki murantegera iyo zone ishoboye iki iyo ntari ishoboye iki uburyo bayihaye bungana gute bukoreshwa gute nivyo rero bibaza naho ko turavuga tuti defi zirahari kuko niki kigo twagize nico kugira bitangure kuja mu biganiro muri deba abantu bavyumva dusokoroza bo muri leta baze batangure gusigura neza ati mwe muzoronka iki abarazo tugwana gute abukavuture ko twokabona ubundi rero kadateguwe neza abantu baca gumengo bari mu mwijima je nibaza ko sinabahavuka gusa kuko urumva bahora bavuka mu ntara ya Ngozi bagitwa ko bagiye gusangira ikomine tuvuge nka Ngozi bagiye gusangira intara ngo butanyerera urabona ni ibintu bihinduka byahindutse si nivyo gusa urumva no muri circonscription y'inzego za leta zimwe ari nko mu butungane bega ama grande instance akoreraho canka ama parquet ivyo se vya DPA yahora ku province ziragabanijwe ni ibintu byinshi yahora ari direction provinciale turagitire dorere vadishika gute DPA yo muri education duga mu ntara hanyuma y'ama commune asigaye acagira DPA yo mwizone izociza nayo sinzi ko mubona yuko ni ibintu kandi urano ntibyitegwe neza kuko muri administration biracamize kumwe kwa kera kandi twamaze kwinjira mu yindi shasha procureur acuva ko twaranye intara y'ibitoki gasanga aracatwana handi mugabo procureur wabutanyerera ninde procureur wabuhumuza ninde umva ibirahinduka byaba ni igipolisi ni region ni provincial watwara he urumva baracari mu vyakera muri administration kandi twamaze kwijira muri bishashye ivyo rero nivyo biguma bisanga biriko birajuragira cyo gituma rero vyotegurirwa hamwe neza bikajana kugira wamuzanamya tuti cyo nahora ndondera ndagikura nyimba nahora ndondera attestation ndayitora mu gagaruka cumira ngo yene kwitora imutimbuzi urumva ahubwo je nko ngiranduhe gusumba wese wayegeje muri zone ico bise zone bagihaye inguvu zingana gute chef de zone amuhaye inguvu ingana gute mu mategeko docret asobotse mu izindi nguvu uko nibi birajana na cadre juridique nshasha cadre juridique nshasha kuyategura kugira iki burya hari ibijana na administration hari ibijana n'uburyo financier ngaho na cadre juridique mu mategeko muri administration no mu buryo abantu tubatera kamo ko ubu ibiganiro bitamwe kugira bo vyitabira bakabaza cyane ati mbega
ubakarusi tugiye kuronka nakahe akabaza bo barunguye mu banyamakuru mu buserukizi bwabo bwose aho bari kugira twumva ku karusho kandi bakihutire kaboneke kaboneke tunamenye tuti inyungu iraje kandi akabirya karaje mu Gifaransa bita valeur ajoutée irihe la valeur ajoutée iri hehe uko byari bimeze byasushanye ibyo ni komine nehora ari yigenga rero nka mahera ava hejuru muri za fonike n'ayava hasi ahubwo no kumenya ati yotomi bahaye komine vy'ukuri jiridikima bayihaye uburyo bujanye babujanyeyo uravyumva planification y'ukura irabishobora bishoboye abakozi babikora babijanye barabishoboye ikibazo kira nivyo tuti bitegure ku buryo bidasubira uca bimera nk'ibyari bite ko politique nationale de la décentralisation yari yatangwe muri 2008 ariza yatangwe muri 2008 bava abakomine iterambere abantu bitorera indongozi makomine ati kigafurizo kirafasha makomine urero ko yabaye manini bivuga tuti butanyera barayihaye bije ravuye hejuru muri butanyerera turabareka fasation do butanyerera uburyo za internet gene bikorwa barisere ngene bizoba control nibiki byose ukarakuba biteguye ku ntara kugira bwa bushobozi mu ntara bushobozi ubwa hejuru honyene n'ubushobozi bwa ministeri ntibwari kirenga hamwe capacité de l'administration turabizi nukuradone byari biguranira hejuru biteguye neza hasi ko bizokorerwa mu bushobozi bukwiye canke nibatamure kuvogerwa kubera hasi horoshe iga no kubitegura gasanga ati kumbure umustanteri aroroshe afise uburyo byoroshe kumworiyana kumugira iki naho n'abandi usanzwe gusumbyo biraheje byose nivyo kwiga neza kugira bizane akarusho twinjiye no kubitegura neza ibi tuvuga no kugira babitegure neza abantu bavyakompaye twese tubijanemwo nibibe ibintu by'umugwi w'abantu canke bigwa muri politike gusa umva ntitwuguma tujuragirika ngo twagiye turagarutse wagiye shikane shitsa iryo sezerano rishitse kandi riza n'inyungu naho duhagaze mu bisanzwe tugende mugabo dushitse ntibigume muri politike gusa ikintu twahanuka ibintu bigwa muri politike cyane abantu bavyumvira muri politike gusa twahinduye bituzaniye ibi banaka bagiye kubanome bagaca bagezaho bakabona amabanga bagiye kuronka bahinduri bagize gute urumva haba usanga rero ya nyungu y'umuntu muto iragiye gabiteguwe neza ibintu byose ivana vizo ko nabwiye ko nakira intara zari nke amakumi nari make mu nyuma tireka tuzigwize ibyo byose bivana n'ubwo bushobozi uhaye iyo entité ushizeho wihaye ubushobozi bungana gute mu gutunganya ingorane zabo Abenegihugu zabo Barundi babikeneye n'ubushobozi n'uburyo n'abakozi babikora n'amategeko bahawe wewe iti butanyera bayihaye ubushobozi bungana gute irafise bijikwiye yo gukora ibikorwa by'iterambere abakozi bayikorera muri butanyera bagitutambere barabishoboye amategeko bakorera ko arakwiye kugira bitsanzure iga nivyo nico gikuru hajya n'uburyo na capacité technique na juridique yo kubikora ntaho vyanse yuko ama service aduga gukorera igitego muri capitale politique harijo mbeshemo sumugwa mukuru wa politique naho vyanse kama ministeri w'amayi duga kwa tuti hadugiye izeretse kagumye gucunga abakozi bahagumye gucunga haciye imyaka ingahe ibyo by'igitega bivu igitega ni capitale dega none mikobera nawo agiyeyo kumba ari ngaka tutigiye dukorera Muhanga hashikira abaye harinda militigira muhaye derwa nyuma hari iki ni bene ivyo umva abakozi ashaka tutigiye birangoye nyene no genda kumushanga na guca ukorera hariya niki usanga hazi bazo bishaka kandi ugasanga uwo nabataduze niwe yarafise ubumenyi kubura ko tuti umujanye hariya naho muhenda minute delwa nyema ko yimutse agiye gukorera hariya
avuze ngo ntagiye gucuza n'ubundi ngo murampase ngo mukuye mu Komine hari atavyazi ukacusanga kibaye ikibazo kubishobora ubwo nyene. Ngavyumvise navuga ivyo by'uburyo ni ivyo nyene byo tuko turavuga ko nabwiye tuti ni none igitega sari cyo mbeshemo bavuze ko ministeri mwa doge baravuga tuti biratugoye. Inama nshinga amateka ni untora nk'umisasira ngaha. Inama nshinga amateka ni gumisasira ahi Bujumbura. None gwe nkarujya ko bitarakunda ngo uruce ruduga mu bindi bihugu rero baravuga ati nyumva capitale politique ni na seje inama nshinga amateka twamaze kuyubaka tuvuga rero aho mukorera hamaze guhera haheze naho muzoba hariho nibiki umva si ibintu rero byo urashobora kugifuza muri politique mbwa bijana n'uburyo na preparation nini nk'ahantu bumvise ko capitale politique bagikubwira yuko muri capitale politique yuko Cour supreme ikiri Bujumbura, inama nshinga amateka ikiri Bujumbura, umushikiranganje wa mbere kakora ari Bujumbura, amambasade ari Bujumbura, kumubwira ko capitale politique iri Gitega cyangwa kushaka kuvuga ati cyane kukubaza cyo kibaza ati ibyo ntabitahu urumva nibaza rero yuko nibaza pare ikintu kigize na pare presidentielle nini mu gihugu babone ya ntare iri ngaha umva yabari kujavuze umuhiga ati yabari vision yabari nka vision ibintu tose vision kuva kera nijya ni kumbe ni pare ariko yagiye kuwakwa Igitega tiwe kwakoshwe bien sûr no birahari mugabo urumva yuko kumbe twari kwa tuko dusesagura usanga hubakwa ibinabiri hari kandi byoshe bija muri iyo logique ya capitale politiki nibire niko imeze. Urumva uduganya hariya muri Komine Muhanga ugiye muri Komine ijyazi yabagize nini yo muri yo mucanku dushange hehe kazana y'umuntu abizi fukujana umuntu abizi kandi kamujanamo n'uburyo byose byama internet byama logistique byama logiciel informatique utegeza gucu yigwiza hari warufisa hawo niveau central tuza kubigwiza hari kuko ubujanye y'uburyo ama logiciel ategeza gukora no gukontrola ibintu aho rero murumva igihe n'amaservice do contrôler twisa kunyi Bujumbura umugiza n'ibitoro byo kuduga no kugira gute mwisaga no kumenya ko bisaba uburyo cyo twagiye ntibigumye muri politiki gusa.